The love I got for you can be booty into it. You by my side, oh, me by your side. Aba indirimbo yaje twafata kuri YouTube ndababwira yuko nta feedback nimwe mbi ndaronka kabisa. Feedback zose ni nziza cyane nimba ariko bizobandanya. Next na wagonga kabisa. This is good na suri babo umagenda nasuri bivanye na telefone cyangwa uri mu migambi yo kugura imashini tonga kugura suri agizogura igite central ari mugure ekra wayi wateye imigeri ibiri gakunda cyangwa uno musi urajya kwa Bujahid hirya yetu gacuja kujya kwa Neo Selman natwe muri Master Music turafite television tugatugura nimba ibiri tereka nitatira kunda tuza tuguha kazi bro bimeze gute baoden sina den ngo nibishasha kwanza nimpongeze yarakoze ibikorwa byiza kandi bishimwa yaradutanguriye nimpe big up ni mtoto wa Njisi kugasaka kabisa. Mugabo waro ikintu kimwe ngira ngaruke kuri baoden sina den dutwara ibintu buhoro hajya ngo Bonjour mesdames et messieurs, le fan de music industry. This is Neza TV, the one of the best for this industry. Bidi kuri micro kumera Benny behind the camera ni Arkeni. Utuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana. Hamadu sura dukengurira mu bakunzi ba Neza TV. Hamandabwira ko no musi dufise umutumire witeka. Mbega bimeza ko ari inde? Ni Jadix the Blacker. Vipi bro? The big man boy and he's a boy from Master Music. Yani ni Master Music boy. The gangster. Kama kawaida kama dawa. Kabisa. Fresh. Munyengozi. Okugasaka. Neza cyane kwa ina runyonga. Kabisa. Jadix vipi kaka? Yara mshukuru Mungu. Ndashima muri kw'Imana. Uradundega man. Gushika no mangu umuntu akiri karahema. Ubona izuba ryasohotse. Kabisa. Nkaba nagerageje guhura nawe je mbona umenga ibintu bimeze neza cyane n'amafi ni mujisho igeze avuga ati Jadix ni wakora nikeraganiro nawe ndaryoherwa cyane ko n'umuntu wa mbere kwanza anyugurukira arambwira bya bintu nyene mba nifuza kumenya para babandi kugira kubwira ikintu agucisha hari ya Jadix ndagushimira kwanza kuri ico kintu Jadix merci beaucoup muguno musi sinifuza yuko oya wewe werega Jadix wowe uruvuga nabi uravuga ishukuri ari abantu benshi dukorana ama interview umuntu akumva umenga ko ari dog inyuma interview ariko mu kiganiro bikamunanira kubivuga rega bavuga ati wasinye ni wasinyura hama jewe sinkunda kuvuga ikintu ngo ncishe hirya no hino nubwo benshi bw'abarundi sometimes ntidukunda ukuri muga ukuri niko kugize abantu ukuri niko bamavuga ati ngo ukuri gushirira mu kuyaga je nawe rero tugo turayaga nkakoresha ukuri ntashatse guca ku ruhande kuko simba nshaka kubaho muri life ntabayemwo ndakunda mbeho muri life mbayemwo kuko nama mvuga ati n'abafise bavuse bambaye ubusa nka twebwe mugaro nk'umuntu uzawumva nk'umuriko murakora ngo wambaye ngo igirato canke nambaye igirato cy'imiliyoni 10 my god mu Burundi turadandaza igirato ca biweze kandi abikwaye komande ya Freemason my god kabisa yes kubwa mbere kwanza the first ni nifuje kwanza kubaza ati Jadix kwanza siku ya leo kwanza siku yako kwanza iko naendeka aje kakangu umunsi umeze gute kuri Jadix just nongiva home umunsi wa gatatu no munsi hama je kenshi yo mvyuse nka senga mpejeje nkakora gasporo gatoya nkatera freestyle mba nibaza yuko meze neza nkomeye umunsi umeze neza nuko Imana ndashima kandi namateka kuko iyo ndavye no mu gikoni ibikorwa aho bigeze ndifitiye confidence kabisa nkuko nabibabwiye just naho umuntu abari karakora akifuza uno mwanya kuba ameze guca ko je nari nifuje umwaka ugitangura narasohoye mfata kandi ndabashimire abantu bose bako baradukurikirana abafans iyo bava bakagera inyuma yo gukora ama media tuwa menshi atandukanye bayakiriye bien nari nabemereye ndababwira ati inyuma y'amezi abiri nukuza barabona ibikorwa vyanje siko vyagenze urashobora kubura imwaka gakino wewe ukicara wibaza yuko uri wenyene mugaba mavuga ati ngo utambana na mukeba ntakebuka naragerageje ndabiraba cansanga dutwara ibintu buhoro hajya ngo
gukora cyane no gukora buhoro buhoro birafise ico bizana niyo mpamvu aya mezi yose aheze batarabona ikintu gishasha nibaze ngo jadix ndicaye no ahubwo nicaye kugira mbega nzane iki gishasha gisumba cha kindi mperuka tandukanye na cha kindi jadix yakora gisumba fata kuko sinifuza gusubira inyuma ahubwo nifuza kuzana ibindi bintu biri imbere just sinifuza gukora nsubira inyuma ndavyanga no tumamara n'imyaka nibiri mugankazana ikintu kimeze neza cy'akanovera yes kandi je nari FC pupa nari FC pupa mu bikorwa vyanje nkora bya buri munsi me amahirwe mfise nuko iyo uri muri team iyo uri muri team n'umuntu aba ari wenyene biroroshe ko yaba ndi je nyene mbamaze gusora n'imiziki itanu muga team iricara igakorakorana mbega gute vipi dusohore oya ari karindi ndakunda rero impanuro za CEO wacu Masterland no muntu yicara akabalansa akavuga mbega turafise indirimbo nyinshi jadix oya iyo ndirimbo yireke jadix yego yiyibiki zosoka igihe runaka muganagira ndababwira ati urana nk'ubu amafungo yegereje amafungo yegereje sinshimye kuvuga ngo zosoye cyahijya ejo mugabo jadix tuzi nko mu Islam bizogenda gute vya bikorwa tuzogoma tubihabwa kujya nyene jadix je nibaza yuko ibikorwa bizoguma biboneka kujya nyene kuko nubu nababwiye sinicaye kabisa kandi aho nzira hose ingufu nizazindi nyene ahubwo zizoza ziyongereye muri Master Music ho bihagaze gute jadix umuryango gute muhira ni gute muri Master Music nibaza yuko nta kuryama nta kwicara ubu nyene tuko turavugana hari indirimbo iri trending Arnovic yasohoye indirimbo ati mubogos ya undi mubogos bogos ya na uri mubogos ya kabisa na urjadi yafu jadi kisikizini gangi chamani abi nimeshato unatarika mpaka mwini unajichana umeshatoboka kama mazimiaka imisi myinshi ntagira tizi lakini unaonekana kama una mwili mpaka mwini unajichana nimenenepa yani kama boya yani maisha yako vizuri sana kwenye Master Music amna na mwanya wo kuronka wo gukora tizi turonka umwanya munini n'umwanya wo gukora ibikorwa niyo mpamvu rero vyoba vyiza tuko turakora tizi y'umuziki tizi y'umubiri urashobora no gufata akanya sometimes ku mugoroba bukiruka mugabo umwanya wo kujya body vraiment nabanje gushira ku ruhande ko mfise amajoro menshi kabisa amajoro menshi nararyama mfise amajoro menshi nzo kwiyishura umunsi ico ndiko ndaharanira nzoba nakironse nkagifata sinibaza yuko bikenewe ko noryama ikintu ndiko ndarondera ntarakironka jewe amasaha mba ndiko ndakora ku munsi n'amasaha njyama araharuwe ego guys kumbure ni byinshi kumbure nanifije ko no mubaza jadix asa ariko yabinyishuye nanifije ko timega feedback zari zimeze gute zamfata mbega muri Master Music mbega imeze gute ariko mbega ari kintu nifuza kumenya ati mbega jadix ibikorwa bishasha azobiduha ryari mbega giye gukurikira mbega n'icyayi jadix ndifuza kumenya ico kibazo jadix mbega bizogenda gute niye ndirimo giye gukurikira mbega n'indirimo zo imeze gute jani baza ko tuzuko warusanzwe gukora nka rap bro ya rap zirahari nkuno mwaka rap zirahari for example aro nka rap nakoze yitwa ndaguhemereko iyo rero too much aro rap yitwa sorry me rap nashimiye gukora izo zibiri muganda shobora no mwaka gusohora imwe indi tukayibika ntaco kuko izi style zamfata zihari ni nyinshi nibaze yuko rero after yo ngaho noba narese gusohora si ko maze gukora clip video nkabona akanovera nani changamoto binzanira sinifuza gukora video nani audio zonyene yo mpamvu natevye kugira nzane ibintu biryoshe gusumba bya bindi nabivuze bitandukanye naza yuko vuba cyane very soon vuba jenzozana ikintu cy'igikorwa sinkunda gukora commentaire cyangwa ngo ntangaze ntarasohora je nkunda feedback ndazihabwe n'abantu ariko kwa kundi nyene watumenyereje jadix n'aka video kujya nyene Imana itegezwa kubikora kabisa kuko je ndashobora kubishaka urazi ko ibintu byose tubishize mu Imana biragenda neza Master Music dushira Imana imbere kabisa ndivyo vyiza cyane kumbere ni kibazo cyanifuza kubaza jadix bo ninguza kwikubaza ariko reka ndakimubaza nawe nyene mbega kubwo music industry kiragenda mbega kubw'inyifato y'abandi baririmbye bagenzi bawe mbega bimeze gute muri game kubwa kubibona bimeze gute ga jadix muri game niyo mpamvu nakubwiye narifise intego yo gusohora ameza abiri nkashiramo ikindi ameza abiri nkashiramo ikindi mugabo nakubwiye tugitangura kuvugana hari ijambo rivuga ati utambana na mukeba ntakebuka
ino game iri kuri another level urundi gwego just novuga ikintu tugoye ni cyakini nyene Beni amafaranga inzingwa man uburyo ino game baba boss nakubwira bashake batahengure nani bayitahure kuko ibintu ndiho ndabona muri game biteye ubwoba kabisa abaririmbyi n'ubu baracerekana cya kibanza cyabo ko bagishaka kugiharira baracakoresha za nguvu zabo kuri bonyene mugano kubwira ino game ubu sinovuga ko ifise ngo namba moja mpaka ngapi no kuko n'umuntu novuga ati mu underground ariko arakora mwino game aza yerekana yuko hari kibanza ariko ararondera hari kibanza ariko arasatira nk'akarorero jadix nk'akarorero jadix turafise ama new generation nibaze yuko ni benshi bariko basora indirimbo zikaze kandi indirimbo twama twiteze nko muri Nigeria twama twiteze tukazihabwa nga mu Burundi no musi zirahari bro no musi zirahari kabisa yes urumva yuko ni ikintu cyiza cyane bya biri nyene byatuma dukunda iby'abanyamahanga runga mu Burundi abarundi baririmbyi bacu basigaye cyane gose imvugo nizo bari yindi ngo abaririmbyi bacu ngo ntibazi kuririmba ngo ntibabiduha bya bindi bya Wizkid no kuri gw'Imana leo wanatupa kila kitu bijya birahari gusa ikibazo gihari ni amafaranga ni yabura uno munsi kugira uronke heshima bisaba kuzoba ufise amafaranga ufise na talent kuko sinibaza yuko umuntu ari mwino game atatala ihari bizoba bigoye kabisa kuko ivyo ndabivuze bivanye n'ama studio je sobora gutemberamwe nta ndirimbo nimwe umuntu wese aririmba urumva ko bari tayari niyo mpamvu rero umuntu agiye gahoro azozana umwimbo mwiza kabisa bimwe byo guhuruduka sinibaza yuko byo bari vyiza hari umuntu yo bari mwino game akirika arakorera kuri ya system kabisa yes kumbe ngenda gwa baririmbyi babiri ugira ko comments kuri aba baririmbyi uwa mbere kamere kuri Wiz Design gira comments kuri Wiz Design bro inyifato y'uno munsi ya Wiz Design uno munsi turamwumva Wiz Design amona mo Kenzi namona wanda ariko guhabwa ibatisi Wiz Design Wiz ni kijana anayejituma sana big up sana kwa kazi zake shout out for him nukuri kw'Imana kuko yugerageje gukora umuziki ukaja mu ntara imwe zibiri zitatu ukumva umuziki wa mugenzi wawe wamaze kushikayo ndetse nizo ntara nk'ikataragerageza kuzishikamwo chapeau aba yakoze hama ikindi kintu ndiko ndabona nuko nariko ndasacinga ryari kuri Instagram cyambona ya mu postinze mona warda ati uyu mwana arareze ati je gweri ashagwi baby yananiye kwigumizamwo just kuvuga iri ku mutima ni vyiza mugabo intego nuko vyiza atara posting yari kubanza kumushikira akamubwira byari kuba vyiza apostinze yamunyishikiriye akamubwira agapostinga biri official kuko ngara abantu benshi bacha batangura kwibaza eske ni base hari ikintu bagira basohore kabisa just no vuga ati ni vyiza base ni nziza muga sometimes hari ikintu vyonona yega nk'umukunzi wa Wiz Design kuko ndazi ari umuririmbyi ariko arakora arabwa n'amaso menshi n'abantu benshi batandukanye Justice ndamukiriye urubanza mugandi siri ko ari mu rukundo mbega bijya nimba yarabikoze nka base umukunzi wiwe hari avyifatamwo gute avyakira gute mona warda ni chuki man sinibaza just now yobaho atari in love eske umukunzi we niyabibona aza kuvyakira gute niyo mpamvu rero ni base nziza me bibe na vyiza iyo tuba tuko turakrea base zitwinjiriza para za zindi zintesha murongo gusa kuko base irashobora kuza ikamara umwanya umwe iminsi ibiri bigaherame munakoze base iki mwaga mahera man dufate kuri umwanya ko ari base ngo dufate ko ari ibintu biri reality sindisi kandi byo bavyiza biba reality kuko Wiz Designer ni jamaa yangu mona warda ivo ndifuza ko rero nimba atari base vyukuri mwana warda na murukundo kabisa wagikaze kuko ametuletea Valentine sasa next atatuzanira lakini jadix sasa hii couple kwa hiyo itakuwa fresh kweli hii couple unaona kweli inaweza ikapendeza maana watoto wa Noro Wiz Designer hamwe na Mokezi abana muri Noro barazi gukunda barazi gutanga care mugabo sindi siri yuko mwana warda amurukundo no Gwara no magumano mona warda Slay Queen Slay Wiz Designer
kandi twakumva kandi mwana wanda ariko kuronka ruvuga ibatisimu man ariko kubatizwa Black anacheka. Yaani kama ile yote naichukulia kama base. Kabisa. Inaweza ikawa ni ukweli. Tusikamati kama reality au tukamati kama ni base. Inaweza ikawa real. Kwa kuitumia sasa. Inakuwa ni aje sasa? Mbega mwana warda kuba yakiri batisimu. Mbega ibatisimu iraduhurusha go kubandanya muri ya life twari tubayemo. Iraduha inuzenya yo kubandanya miriye twari tuyimwe. Irahindura. Niyaba rero ibandanya kujya nibaze ari abantu benshi mwana ni Slay Queen. Slay Queen. Bese barabivuga ya. Gusa je sinzi ariko wera bihakana. Iyo tuvuze Slay Queen mbega Slay Queen. Nibiba bisigura iki? Nibintu bimeze gute? Slay Queen abankegaro na King na Slay King. Slay King. Barabaho nabanyene. Bisabisa rero ko mwana warda banaje kwa Slay Queen. With design nawe ataba Slay King. Of course. Kabisa. Slay King, umuhunga Slayinga. Man ni kabisa. Wale bahura ari babiri. Watatusimulia magori. Kabisa. Ndio maana yake. Ashe yikupure giye kuzana ibintu bishasha tutari tuzi muri game. Kumbure gusa ni vyiza kuko ni gake umuririmbyi aja in love n'umuririmbyi mugenzi we. Kuko wako kubwa wewe banayikupiza bimeze gute kwanza? Wanaendana kweli? Wanabajanye gama. Wanaendana. Wanaendana Petiko strong, Petiko fresh. Kubera iginoni. Mdogo amezereza. Wanaendana. Unaona kwa ataweza kweli? Urabona yamaze. Ataweza kweli chumba kweli? Urabona yamaze gushira ku mbuga. Nukabona kwije ibisabwa n'amateka gusa sinzi ivyo mona warda barondera. Sinzi vyarondera. Dufate nkuko ari ibintu bya vrai, ibintu by'ukuri. Kweli designer azoshobora Mokenzi kumhudumia. Akimpa nafasi. Tunaenda kwanza kwa kumhudumia. Kwa kumpa mapenzi kwa kumshika kama Mokenzi kama mona walda kaneza kubera yahinduye miriye arashobora kumushobora Mokenzi akaba kiri muri ya miriye namanda mwumva sindari mubona imwe namanda mwumva ko bamuvuga ko Slay Queen bishabisa ko na with design aja kuri ya point ya Slay King ni agenda gucho wataendana lakini with designer kama ninavyomjua akiwa mwanamuziki vile vile Mokens abake kwa ile miria vile vile hawaendani kwa sababu hawa mademu wapo wengi akishakuwa tu ni Slay Queen haumuwezi gharama zake zinakuwa ni nzito sana ni hatari kubera mu Slay Queen muwe mu gatondo yambaye izi muzu inyuma y'amasaha abiri yambaye izindi inyuma y'amasaha abiri yambaye izindi abariko na Slayinga arashobora guhindura nk'imuzu nk'ubwoko nk'incuro nka 6 ku munsi kabisa jadix ndashobora kuyambarira akagapantaro wakirwamwo umunsi wose ejo nkagasubiramwo ijya ejo nkagasubira nkagakura ku munsi ugira 4 sasa umva gute kabisa kwa no masaha maisha misi yawezi yes reka tuve kuri we designer reka tugere kuri baoden ndaguhaye baoden comment kidogo kwa baoden sina den yaga ngo nibishasha baoden sina den kwanza nimpongeze ni msanii wa long time kitambo kabisa yarakoze ibikorwa vyiza kandi bishimwa yatanguriye benshi na urimwo yaradutanguriye nimpe big up ni mtoto wa Njisi kugasaka kabisa mugabo waro ikintu kimwe ngira ngaruke kuri baoden sina den mwebwe murakunda kumukoresha murakunda kugendera hari jenda zikwari ngaha mugabo sinovuga ngo abahe nahuzi mugabo ndiko ndaraba baoden sina den baoden sina den uno musi naravyuka baoden aracasinziriye baoden aracari muri 2007 wa undi wahari baoden aracari muri 2008 wa undi wahari yani biriko birabuno musi muri 2021 ntavyazi novuga yuko ntazi vyarimwo ntazi yari kabijya sino bimuhora muri market je novuga ari mu ndoto arasinziriye ariko ararota kuko uno musi sino muhana ikibanza c'abakomedien kuko urashobora gukora CV wawe ukagerageza kwigarda ibihe vyose haragera n'igi ukora CV wawe warubase nka etage 10 urazi ko kubaka bigoye muga kubomora no kugenda uhurungura ukacubomora moja kwa moja baoden rero je muri 2021 nta ndiko ndabona moneza baoden kabisa numukozi mwiza mugabo numukozi mwiza wo muri
2008 9 10 11 12 hari inyuma muga dusubiye ngaho kabisa muri 2005 hari yakate nta birebire mfise no muvuga kureze ko novuga ko ari bishasha kabisa ari bishasha gusa. Yes, kumbure rero Jadix kumbure namuhaye bari ivyo biragerageza kutubwira nyene ukuntu abibona kubwiwe ariko nivyumviro vyiwe mbega nawe kubyumva gute wowe uvyibaza kwiki hama Jadix nikibazo cyagira ko ndakwaza ati mbega kuno mutwe nagusaza kwiduka ma bro kandi nawe ndasaka bazo ntugumumbaza buryo no mustura bazanya ndacakubaza ndaguhumwa ya nagorane no musira gusaze kwiduka man narateye imbere mutahe siga ufise akazembule kako hapo kaka none wewe warambwiye ryari duhuye ngo Jadix ngo agenda na bus Jadix ngenda na bus kwanza nundi acagenda na bus hama ariko ufise abafana man azabafana bakuru banutse bakomantere kamari. Okay, wewe duherukana umbwira ngo ngenda na bus kandi ugenda na bus nawe ubwiye ko atari amakosa. Mugabo gutera imbere none. Ufise abafana man, abafana baradutse mari kuma komantere. Usanga narateye imbere. Usanga narateye imbere bro. Kandi ni vyiza ndakunda nkore mugabo ndonke amafru y'ivyo mba nakoze. Okay, vyamwa. Ni vyiza cyane rero nimbuno mususanze ngahe tukansanga he. Na fry sara kakangu vraiment. Mambo sio mabaya. Baba se baba maeneo ngubo sanga ariko mugenzi wanje nawe yansize yo kwabura gutwara kigana ngaye mbere yuko je guberi twe dufite abantu benshi batwizera kuko burya abarundi ndabazi abarundi ngene tumeze nidukunda umuntu yishira kuri leva bataragerako dukunda umuntu acisha make Jadix dukunda umuntu yicisha bugufi Jadix kuva yo nakubwiye sinzova ndakwemerera na rimwe mu buzima ikintu na kimwe ntafise asi wanje babimenye babitahure nga ni ku mugenzi wanje ari kiri Jadix yanje afise kuva kare ikintu cyitwa suri ikintu cy'imashini sasa siju kama yenye umeiba au ukora unauza hii suri brother vyarahaye sinombia ari nyuma ya kamera cyatwenga kana ubwira ikintu bro usiga ufise Suleiman urumva unakora unauza siuzi hari ikintu bitwa accident je nagize urazi ko nje nakunda gucisha ku ruhande sui Jadix sigenda na suri mbabo umagenda na suri bivanye na telefone cyangwa uri mu migambi yo kugura imashini tongwe kugura suri agizogura unité centrale ayimugura ekra urabona telefone mfise nuguri kw'Imana nimwe yakubwira urashobora kubaho mu buzima ugatunga ikintu kimwe kuramwikira shema rero uravyumva umbiriza bene nta na rimwe je nari bwakwiyemereko urumva mugere nari bwakwiyemereko uno musinegeza ukwiyemerako bene Jadix je ndafise telefone zimvye amateka ni marki ya Jadix mbega nuguri kw'Imana je mfise telefone itwa Samsung S Sweet Please nta na rimwe jewe nari bwigere nta na rimwe nabwigere nza imbere ya kamera niyemere ndi mu baririmbyi bakenya bafite iyo telefone apana black bakeya nga bafite iyo telefone rero kuba ubona ino suru no munsi birashoboka nkaba naragize isanganya Beni nariko ndagenda telefone ndayikubita hasi ivyo rero sinavyitayeho ndavuga ati kubera telefone igwaye ikireka nje kuri bata mindure n'iki uraza amafaranga bambwiye brother nacheza kugura telefone zimvye ari indi level umuntu yo hagarika umuntu yo vyubaha none nk'ubu ngiye gukoresha acambwira ngo 600 kugira abashire ku yindi ekran habura ko make kugira ngo ikwize valeur ya telefone yawe just imagine naciye mvuga ati reka basi inje mu nzu mbike ntekereze utekereze mugabo rero kimwe eske ninabika mu nzu nkatekereza wowe Beni ni washaka ko dukora jizontora gute zwabigoye cyane eske Masterland ni yandondera Jadix yarakazi kabonetse kuri stage nzokora gute eske umugenzi muri vile ni yandondera ngo dusangire nzoneka gute zwabigoye umufundi muwo mwanya yarabonye neza na neza ko ta mafaranga mfise aranyumvira akagongo acambira Jadix aro system enzi iyi system je yasuri nayo narinzi imani jimwe big up sana yezagire n'umuntu yakoze suri yezagire umuntu yakoze arakaboro birashoboka arakaboro bace bambwira ngo ucugura ngo aka urakabona aka karuka charger ya kadaptateur ucushira muri suri akadapta ucushobeka mwindani adaptateur ushizemwe rero nga my life goes on kabisa life inaendelea kama kawaida mambo kwa kama sawa bomba skin unashobora gushobora bya ndivyo kwandika nihuse urasana umuntu unyarutse ya mugubu nyene canja kuri suri kama kawaida kama dawa unaandika uzima bukabana mambo kwa fresh
nagira kandi mbwira ikindi kintu jadix kuva 2014 ndi online uri online jemva online yo sinziriye gusa naho yesimva simiguma online nkavyuka njako hari abantu rero bashaka kuvuga nuko twandikira ndusubize oya kabisa ndi online mugabo ndasinziriye kandi nje ntegerezwa kwishura umuntu umwe ku wundi yes kumbure ni jadix nagaragaje mugabo yarafise ikibazo agomba kumbaza jadix bazo wewe twaherukana uri muri Bujahi TV cyane gose muguno musi wandondeye naje ngahanzi neza ko ngira nkorane na Bujahi TV cansanga turi kuri Niocel TV why uno musi namanuma ngo imigeri ibiri nitereka mugabo wewe sinzi kuri Jetri sinzi kuri Jackie why wateye imigeri ibiri gakunda cyangwe uno musi urajya kwa Bujahi hirya yetu gacuja kujya kwa Niocel man natwe muri Master Music turafise television tugatugura nimba ibiri tereka nitatira kunda tuza tuguha kazi bro bimeze gute reka kumbure ndanabivuga kumbure benshi nabona na benshi ntibaranabimenya ariko nizere yuko ntabesha makuru akora kuri television zibiri nizere ko utarabona novuga jadix niwe nitwaherukana uri Bujahi TV kweli yes no nahora muri Bujahi TV nivyo uwo muco rero umuco kunumeze kumbure ni benshi akere kubimenya right now ndinovuga ndi mu rugo rwa Niocel mbeshejweho na Niocel kurusha kuno munsi mugabo misi yahera nari muri Bujahi ariko kuno munsi marizwa muri Niocel ubwo nta beef ntacuka kibi oya ntacuka kibi ufitaniye na Bujahi TV icyo nabikwemeza n'ubu uje kutakorana ikiganiro mu mwanya ncangana muri Bujahi nuno munsi ubwo nuzo ugiye gusuma urusaku ko mva wamaze kuramukanya bibaho kandi urazi yuko jewe vraiment umuntu umunyamahoro je ibintu byo gushaka cyabaragusohoye nivyo bisa nivyo nyene muga kenshi iyo umuntu agusohoye uja gukora ivyawe mutuja gukorera undi muntu oya bivana n'ukuntu yasohoye je gukora ivyanje kumurera ashaka kuvuga ati hari ivyo ntarakwiza ya kumbure hari ibintu je nari nkeneye bavuze ati binye nitubishoboye kubigoma amasezerano twari dufitaniye ajavuga ati reka sha uri gaciye ubwenge sinogushobora no guri kwimana byose bivana mu kumvikana nawe ndizera yuko ni nk'ubu unye uri muri Master Music sivyo amasezerano mufitaniye ugashobora nifuza kuzova muri Master Music bansohoye nja gukora ivyiwawe sinifuza ngove muri Master Music je nta twese niko tuvyifuza ariko twe tupanga ivyiwacu imana igapanga ivyayo jadix neza cyane sivyo rega man ariko twizere yuko one day bizokunda yes kumbure ni jadix cyo tugira bagasozera nuvuga tuzera ikiganiro cyacu tugira acapella kindirimbo yo kandi apana indirimbo yasohoye indirimbo iri mu gikoni jadix acapella kidoka yeah as I show my shiny eyes the love I got for you can be booty into it you by my side me by your side I don't care what people say I got you you got me a pure innocent thirst emotion we buy every dream thirst every joy your voice is so divine apple of my eyes I got you you got me apple of my eyes I got you got me la 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 Kabisa we need jadix from Master Music and wow they are bro yes nizere ko nabivuze ko tutajyamye yes wari wabitubwiye jadix mwatumenyereje amagonga mega gonga tuzozihabwa muri 2021 bro cyangwa muri 2022 just ari kintu cyangwa na masaison ari kintu nibagiye kuvuga iyi corona ishi ibintu byinshi cyane twatanga umwaga Master Music tubafitiye ibintu byinshi ibyo bintu reka tubigira ibanga mugasama irageze nibaze yuko basubire batwitege after gonga tunakuja la kingine bisa kibombu turakia Blabla karikita gusubira cyane man. Merci beaucoup bro. Hamambwira bariko baradukurikirana yari Jadix the Black aka the Beatman Boy. Kabisa. Ushobora kunkurikirana kuri Instagram, Facebook, Twitter. Kabisa. Ukaraba Facebook page hose, TikTok. WhatsApp. Ahariwa hose. Hose wandika Jadix the Black. The Black. Imisi iragiye ndabakumbuye nanje ndabaye ibintu bishaka ndakumbuye ko wana intare yirabura gusa hari ikindi kintu basubire kuraba indirimbo yaje twafata kuri YouTube ndababwira yuko nta feedback nimwe mbi ndaronka kabisa feedback zose ni nziza cyane nimba ariko bizobandanya next na wagonga kabisa ndashukuru sana kaka bye bye kabisa tuzosubira nawo gutahara kubira mbere kuri mikro byande kamera Arkeni niwe gugira subscribe bye bye